Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ndagukengurukiye cane. Ano makuru rero harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Muri komine Rugombo umupfakazi yasambanijwe ku nguvu imbere yo gukererwa. Ikiziga ca Eliane Kwizerimana w'imyaka 30 caratuwe kuri uwu wa kane ku mutumba Mparambo ya mbere ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ababibonye bemeza ko yafashwe ku nguvu imbere yo kwicwa. Ino nkuru itari nziza inateye agashavu ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo muri komine Giharo uwurongoye igipolisi muri komine yicishijwe ibipanga. Majoro de Police Japhet Mukeshimana yarishwe ku mugoroba wo kuri uwa kabiri nzero 2024. Iryo bara ryagwiriye ku mutumba Nkaka muri komine Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Igipolisi caho kikaba gitomora ko abantu batari munsi y'umunani bikekwa kugira uruhara muri urwo rupfu bahagaritswe. Nayo mu yandi makuru kandi ndi bugushikirize ino nkuru yivuga ko muri uwo mwaka w'ibihumbi 2023 wabaye umwaka w'ivyago n'amahano ku mpunzi z'abarundi ziri mu makambi. Kuva ku bwicanyi muri Kenya no muri Malawi gushika ku kugerageza gukura amategeko agenga impunzi muri Tanzania uciye ku kugabanya bimwe biboneka y'imfashanyo mu Rwanda, SOS Media Burundi yarahaye ijambo izo mpunzi. Ivyo yegeranyije byose ni ngaha muri ano makuru ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kubana natwe. Uramanuka munsi y'ino video hamufywe n'imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyonda ko hamu buduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ntanguye ano makuru ku buryo bw'idonido ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko muri komine Rugombo hari umupfakazi yasambanijwe ku nguvu imbere yo gukererwa. Ikiziga ca Eliane Kwizerimana w'imyaka 30 caratuwe kuri uwu wa kane ku mutumba Mparambo ya mbere ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ababibonye bemeza ko yafashwe ku nguvu imbere yo kwicwa. Ikiziga ca Kwizerimana cari kiryamye mu kidengeri c'amaraso. Ivyo ni ibivugwa n'ababibonye bemeza ko ari urupfu rubi. Yari uko zamuremye, nta muzu yari yambaye, yarakerewe. Abamwishe basize agahuzu kiwe ko munsi impande y'ikiziga. Nukuri ni ububisha budasanzwe kuko akaba ari ku mubanyi w'umuhisi hagaragaza umubabaro. Isoko mu buvuzi mu Cibitoke ryemeza ko ibimenyetso vya mbere vyerekana ko hari ubushurashuzi bwo ku nguvu bwakurikiwe n'ubwicanyi. Uwo mukenyezi yarasambanijwe bunyamaswa kuko akaba ariko iryo soko rivuga. Amasoko mu gipolisi no mu ntwaro akaba avuga ko habaye ugufata ku nguvu mu kivunga. Babiri mu bikekwa barahagaritswe n'igipolisi kuri ubu wa kane ku mvo z'amatohoza. Musitanteri wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza haremeza ko ivyo vyabaye hagasaba abarongoye gufasha igipolisi gutora abakoze iryo bara. Abanyagihugu bo basaba ubutungane guhana vy'akarorero abo bicanyi. Uwo yishwe hakaba asize abana 3 yahora areze wenyene. Nayo kandi muri komine Giharo uwurongoye igipolisi muri komine yicishijwe ibipanga. Majoro de Police Japhet Mukeshimana yarishwe ku mugoroba wo kuri uwa kabiri nzero 2024. Iryo bara ryagwiriye ku mutumba Nkaka muri komine Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Igipolisi caho kikaba gitomora ko abantu batari munsi y'umunani bikekwa kugira uruhara muri urwo rupfu bahagaritswe. Kubw'amasoko mu gipolisi uwo mupolisi yicishijwe igipanga mu gihe yari mu murima w'ibigazi yaheruka kugura. Yasize kwibarabara uwumucungera haruguru y'iyo mirima yiwe. Inyuma y'umwanya mutoya umukenyezi yaje kumenyesha uwumucungera ko Japhet Mukeshimana habuzwe irengero. Uwamucungera agiye kumurondera yasanze yamaze kwicwa atemagujwe ibipanga mu mutwe.
uko akaba ariko vyiganwa n'isoko mu gipolisi ritashimye kwivuga izina. Hari abavuga ko Japhet Mukeshimana yoba yaguye mu mutego w'abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Amasoko avaho nyene akaba avuga ko yishwe avuye guhagarika bane mu mbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD bikekwa kugira uruhara mu igandagurwa ry'umuyabaga azwi ku izina rya Josue Iraganje. Hari haheze iminsi imbonerakure uwuzirongoye muri ako karere akaba yari yararahiye ko azokingira. Ku bw'amasoko mu ntwaro, umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD muri iyo ntara Sylvain Nzikoruriho yari yaranakoresheje inama mu ndwi iheze atera ubwoba abapolisi ababuza kubandanya batera ubwoba Bernard Niyibizi ko bari mu bakoze ubwo bwicanyi. Uwo nawe hakaba hari indongozi y'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi muri komine nshasha ya Musongati. Japhet Mukeshimana yari kandi yarengukije Sylvain Nzikoruriho muri Mukakaro guheze mu matati yadutse bivuye ku matohoza yariko akorwa n'inyamiramabi mu gipolisi ku rupfu rw'uwundi munyagihugu yagandaguwe n'imbonerakure zirimwo Sylvain Nzikoruriho. Nzikoruriho yaragwanije amatohoza yari yatangujwe na komisariya ya komine Giharo. Abantu batari munsi y'umunani harimwo abakenyezi babiri baramaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza y'igipolisi. Uwundi yikekwa yoba yarahagaritswe kuri ubu wa gatatu mu gitondo. Abasirikare benshi n'abapolisi barungitswe ku mutumba Nkaka kuva mu gitondo co kuri ubu wa gatatu. Mu ntwaro no mu gipolisi ntibaragira ico bashikirije. Uwo yishwe yahoze ari umugwanyi wa FNL, yahoze irongowe n'indongozi y'umugambwe w'ubu CNL. Agathon Rwasa, umugambwe utavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi, wabujijwe gukora ibikorwa n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu kuva muri Ruheshi guheze. Nayo Inyarugusu ndetse n'Induta mw'ikambi zihaye indaro impunzi mu gihugu ca Tanzania, nuko mu makambi ya Nyarugusu ndetse na Nduta mu gihugu ca Tanzania impunzi zifise ikibazo co kumenya ejo hazo uko hazoba hameze. Twese ntituzi ejo hacu uko hazoba hameze kuko Tanzania yaramaze guheza amasezerano ahagarika ivy'impunzi kuva mu mwaka uza. Rero impera z'umwaka w'ibihumbi 2023 utangaza hafi ivyari vyahishuwe kuri twese. Nivyo dusa n'abamaze kubibamwo mbere kuva mu ntango z'uwo mwaka, bisigaje gushirwa mu bikorwa. Uko akaba ariko abarundi bagaragaza umwiheburo, baragaruka ku bihe bibi bagiye baracamwo mu mwaka w'ibihumbi 2023. Umutekano muke hafi y'amakambi, amajambo abiba urwango canke atera ubwoba, iyugarwa ry'amasoko vyatumye haba iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa bikigwiza na kabiri canke gatatu. Kurandura imirima, kubuza ibikorwa vy'uburimyi, gutora ibiziga mw'ikambi canke hafi y'ikambi, iyugarwa ry'amavuriro mato mato, impunzi 8 zishwe zikubiswe n'inkuba, ikiza c'indwara ya malaria ndetse n'ibindi. Ivyo nivyo berekana ko vyaranze umwaka w'ibihumbi 2023. Ikintu gikomeye gusa umuntu yokwerekana nuko abantu basigaye bitaho cane amasengesho, ariko naho nyene n'ubwoba bw'ejo haza. Uko akaba ariko abo twavuganye barangiza bavuga. Nayo Imahama mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu c'u Rwanda haravugwa igabanurwa ry'ibifungurwa. HCR ndetse na PAM yaragabanije imfashanyo yari igenewe impunzi kubera kubura amafaranga y'imfashanyo. Uko akaba ariko ayo mashirahamwe yegamiye ONU atangaza. Ivyo birafise ico bizana ku bukene tubayemwo ngaha. Vy'ukuri ibiciro vyaranagabanutse kw'isoko kubera ata baguzi baboneka. Abantu bafungura rimwe ku munsi naho nyene bigoranye. Uko akaba ariko bivugwa n'impunzi bavuga ko hari ubukene mu mice yose kuko abantu bamaze kumenyera amagorwa ya buri munsi. Babajijwe ku minsi mikuru irangiza umwaka ntibumva ko bibaraba. Aha hagati y'uwa 20 buri kwezi n'uwa 10 z'ukwezi gukurikira ni ukwisonzesha tutabishaka. Ikiringo kigoye kuko ibifungurwa biba vyaraheze turindiriye ko hatangwa ibindi. Rero iminsi ya Noheli n'umwaka mushasha hishika mu bihe bibi cane.
uko akaba ariko bagaragaza umwiheburo. Abandi basa n'ababishiramwo ugutwenza. Kuva kuri Noheli igipolisi ntikizoronka abantu gipfunga kuko nta bunywero buba buhari canke ubugizi bwa nabi bumenyerewe ari bwinshi mu mpera z'umwaka. Nta n'abakomereka bazojanwa ku mavuriro mato mato kuko habaye amatati aturutse ku kaborerwe. Nta kimenyetso na kimwe c'iminsi mikuru aha mu bisagara, womengo turi mu kigandaro, uko akaba ariko bashikiriza. Nayo i Maheba mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Zambia hoho havurwa ubukene bwo mu minsi mikuru irangiza umwaka, butibagiye abo mw'ikambi ya Maheba muri Zambia. Mu bisanzwe hahora hagurwa impuzu nshasha z'abana, hagategekwa ibifungurwa vyiza vya Noheli na cane cane, ariko ubu siko bimeze. Murabizi neza no ku macuniro nta nyama zariho ku munsi wa Noheli kuko abayangayanga barazi neza ko ata bakiriya bafise n'iryambere. Uko akaba ariko vyerekanwa na bamwe mu mpunzi z'abarundi zivuga ko ibiciro vyaduze ku masoko, ariko hari ibice vy'abantu vyoroherejwe. Abantu bafise imyaka myinshi, abamugaye, abakenye gusumba abandi ndetse n'abagwaye indwara zidakira barahimbaje umwaka mushasha kubw'impunzi. Baronse imfashanyo yabo ku munsi wa gatanu uheze n'ibirarane vy'amezi atandatu aheze. Iyo mirwi yaronyejwe imfashanyo y'amezi atandatu, ni ukuvuga amakwaca 1680 yo muri Zambia buri kwezi, bakaba bahabwa 280. Ariko benshi muri bo bari bafashe amadeni hirya no hino, bisigura ko bazoca ubu bariha amadeni. Uko akaba ariko amasoko yacu ashikiriza. Izo mpunzi zikaba zifatwa ko zifise amikoro make, zikaba zisaba ko mu mwaka w'2040 gucererwa mu gutanga imfashanyo bitosubira.